baratwikiye abantu bishe umurundi ndi umurundi kazi ntegerezwa guhaguruka ndi umukirisu bishe ikiremwa muntu ndemera ko umuntu wese Imana yamuremye ko tuvukana. Reka nsubire ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu vya misi yose ducisha kuri imbonesha kure imwe rudende ya Burundi News TV. Reka ndaguhe kaze kuri wowe uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini reka ndabahe kaze nawe mwese muriko murumviriza ibiganiro vyacu muherereye ku migabane y'amakungu ya kure. Turi kw'igenekerezo rya 28 Gitugutu umwaka w'2023 tukaba tugarutse ngo tubashitseko amakuru nanone akomeye cane ahejeje kudushikira. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye niyo ngingo yoba yafashe kuri uyu barankitse. Reka turabigaruka ko vyose mw'idonido ry'amakuru twabateguriye. Reka ndasubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje guvyonda ijambo sabone kuba atarabikora aka niko karyo ndagusaba umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone uvyondeko uraca urabona ari akazogera nawe nyene uvyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsako misi yose idonido. Aya ni amakuru mutohorezwa n'abaguye bamenyesha amakuru bakorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera mu gihugu c'u Burundi bakaturungikira amakuru tukayatosora tukayabashitsako misi yose idonido ngaha kuri iyi mbonesha kure imwe rudende ya Burundi News TV. Nizere ko waje guvyonda ijambo sabone iteka umunezero nivyo tubipfuriza. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye arahejeje gufata ingingo ikomeye cane yanezeje bamwe mu begereye ubutegetsi n'abandi bavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni nyuma y'uko nanone abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariko barahakana iyi ngingo bavuga ko ari ububeshi atavyabaye, ariko turabigaruka ko vyose turumviriza ukuri kubijanye n'iyi nkuru y'uyu mutambukanyi mama Burundi. Nanone ni inkuru ikomeye cane ihejeje kudushikira. Ubundi Magi Barankitse ni muntu ki? Abantu benshi murahejeje kuvuga ko tuzobashikiriza inkuru yiwe nanone kuko benshi baramukengurukiye cane kuko ari umwe mu bakoze ibikorwa vyiza cane binezeza abanyagihugu. Nkuko muriko murabiraba kw'isanamu iryo ni ishure. Nirihe muraryumviriza mw'idonido n'uruhe ruhara uyu Magi Barankitse yashizemwo kugira ngo ibi vyose bibe. Murazi ko hari abanyeshure bagiye mu kwiga mu kaminuza, murazi abari mu buhungiro uko babayeko. Reka vyose tubigaruke ko mw'idonido ry'aya makuru twabateguriye. Reka tugaruke tubaramburira aya makuru agezweho aka kanya kandi avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka ka ziramuntu. Nizere ko wahejeje guvyonda ijambo sabone kuri ingurukana bumenyi imwe rudende ya Burundi News TV. Reka nsubire mbahe kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu ducisha kuri imbonesha kure imwe rudende ya Burundi News TV. Turi kw'igenekerezo rya 28 Gitugutu umwaka w'2023. Nizere ko wahejeje guvyonda ijambo sabone kuri wowe utarabikora aka niko karyo ndagusaba umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone uvyondeko uraca urabona ari akazogera nawe nyene uvyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsako vya misi yose idonido. Kuri ubu ngubu rero nkuko twabibabwiye mu mfunyofunyo amakuru yacu arashumikira ku ngingo twavuze mu mfunyofunyo amajambo y'uyu Magi Barankitse. Reka tuyatangurireko.
aravuga ati natanguye kwakira abana b'imfuvyi haraye hagandaguwe umukuru w'igihugu Ndadaye. Abavyeyi babo bari bahejeje kwicirwa muri iyo diyoseze nyene. Bamwe muri abo bana bava mu bwoko bwabo butandukanye cane. Ubu bwoko butandukanye nanone nabwo ni ubwanjye, ariko jewe nabikoze kubw'urukundo, niko yibuka. Uyu mukenyezi yiswe Mama Burundi kuko yabonetse nanone yibonekeza mu bikorwa vyinshi bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Reka dutangurire aya makuru yacu kuri ibi bikorwa nanone. Kuri ubu ngubu rero mu Rwanda hari Maison Shalom yahimbaje isabukuru yayo y'imyaka ishika 30 mu kimenyetso c'urukundo mu bantu. Murabibona ko kuri iyo sanamu iriko yibonekeza hariho iyo sabukuru nk'uko vyashizwe hamwe na bamwe mu begereye iyo dosiye. Maison Shalom ishirahamwe ry'u Burundi rifasha abatishoboye rikorera mu Rwanda haraheze imyaka 8 ryarahimbaje imyaka 30 rimaze rikorera muri iyi ndwi. Kuva mu Ruyigi mu Burundi gushika i Mahama mu Rwanda uciye i Kigali. Ubufasha bwayo burashimwa n'urwaruka rurenga 5,000 vy'abarundi nanone ruri mu mashuri. Nubwo aronderwa n'igihugu ciwe, Margarita Brankitse yatanguje Maison Shalom aranezerejwe n'ikibanza c'iteka afise ku rwego mpuzamakungu. Ese umukuru w'igihugu nici yabivuze ko yoba yaretse kuba yarondera uyu Margarita Brankitse canke vyoba vyahejeje kuyangara? Turaza kubigaruka ko nk'uko bamwe mu begereye ubutegetsi bariko barabivuga. Inkuru ya Burundi News TV kuwa 24 Gitugutu umwaka w'1993 iciyumviro ca Maison Shalom cavukiye muri diyoseze katoliki ya Ruyigi muri buseruko bw'u Burundi nk'uko vyiganwa na Margarita Brankitse yahora akorera muri ico gihe. Natanguye kwakira abana b'imfuvyi haraye hagandaguwe umukuru w'igihugu Ndadaye. Abavyeyi babo bari bahejeje kwicirwa muri iyo diyoseze nyene. Bamwe muri abo bana bava mu bwoko butandukanye n'ubwanjye, ariko jewe nabikoze kubw'urukundo, niko yibuka. Kuva mu 1993 gushika muri 2015 Maison Shalom irafise ivyo yaranguye n'ivyiyongereye cane kuko n'ivyo yigoye, nk'uko intahe zavyerekanye mw'ihimbazwa ry'isabukuru y'imyaka 30 i Kigali mu Rwanda. Iduga ridasanzwe mu bice vyose, irerero ry'imfuvyi, amashuri mato mato n'ayisumbuye, kugurura ibitaro n'ishirahamwe ryo kuziganya no kugururana Ruyigi ifise izina kubera Maison Shalom, vyemezwa na bamwe mu baciye muri ivyo bigo vya Maison Shalom. Kuva kuwufasha ukitwa ukwikekwa ko uburi inkozi y'ikibi. Ni gute umuntu nk'uyu yibonekeza mu mugambi nk'uyu wo guteza imbere abanyagihugu, yibonekeza ko yoba ari uwucekwa ko ari inkozi y'ikibi? Turabigaruka ko vyose mw'idonido ry'amakuru twabateguriye. Imbere yo gufatwa n'ubutegetsi nk'umwanzi w'igihugu, uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza yari yatanze agashimwe kuri Brankitse kitiriwe Mama Burundi mu gushima ibikorwa vy'urukundo vya Maison Shalom. None kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye nawe yoba yabikoze canke birameze bite? Ariko ibintu vyahindukanye n'uruhagarara rwa 2015. Brankitse yashizwe ku rutonde rw'abikekwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Yarasohorewe umutahe n'ubwo muri ubwo buhungiro. Ndababazwa no kubona mu butegetsi bw'u Burundi bantoteza. Benshi baciye muri Maison Shalom kugeza ubu ku rwego rw'igihugu, ariko nta na kimwe gishobora guhagarika inguvu z'urukundo. Ntegerezwa kuguma mpagaze mu kuri, niko yema. Uyu Margarita Brankitse ntarahira
ko aharanira ubuntu mu bikorwa vyiwe. Ni gute atawohaguruka kugwanya intwaro yica abana bayo? Mwibuke Jeanne Pomuseni komeza amahoro, umwana wa mbere yishwe n'igipolisi umunsi wa mbere w'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kuwa 26 Ndamukiza umwaka w'2015 n'abandi bishwe. Sinemera na gatoya ubwo bwicanyi, nta kindi ndota Uburundi nyabwo, niko yashikirije. Izina rya Margarita Barangitse rirasayangana imahama igihe yahunga igihugu mu ruhagarara rwa 2015. Yaciye yimura ibikorwa vyiwe vya Maison Shalom avyimurira mu gihugu c'u Rwanda. Ico ni igihugu c'ibanyi. Nanone turiko turabandanya mu kumvikana mu bikorwa bitandukanye vyo gukorana vya hafi, cane cane mu ikambi y'u Rwanda, kugira ngo mbe hafi yabo twose rimwe twahunganye. Abo bose turiko turabana mu bikorwa bitandukanye vyo guteza abanyagihugu b'u Burundi imbere. Muri iyo kambi nanone yabanje kwakira abarundi barenga 72,000. Maison Shalom yafashije biboneka. Urwaruka rurenga 5,000 rwarigishijwe kuva mu mashuri yo kwimenyereza materineri gushika muri za kaminuza, uciye mu mashuri yisumbuye no mu mashuri y'imyuga. Impunzi zirenga 2,100 zarafashijwe mu vy'ubutunzi, hamwe n'abarenga 2,000 bakurikiranywe mu bijanye n'imyifato, niko icegeranyo ca Maison Shalom cemeza. Ayo mahama, izina rya Magi rirashimwe cane na benshi muri twebwe. Hatavuzwe ibigo vyo kwinezereza inyigisho z'abanyeshure nanone b'abanyeshuri nabo bo mu makaminuza bava imahama, niko abavyeyi n'abarezi baturuka imahama bagaragaza umunezero. Ibirori vyo guhimbaza isabukuru y'imyaka 30 Maison Shalom imaze vyatanguye kuri uyu wa kabiri wa 24 Gitugutu mwaka 2023, vyarabandanije mw'inkambi ya Mahama kuri uyu wa kane. Ni umunezero kuri twebwe. Twarabonye abana batamba bakaririmbana nanone n'abandi bagenzi babo. Intare nyinshi zihayagiza ibikorwa vya Maison Shalom. Rero twavuga ko twasubiye kuronka icubahiro mu buhungiro, niko impunzi z'abarundi zigaragaza umunezero. Maison Shalom ubu ni ishirahamwe mpuzamakungu rifasha kandi rikigisha bimwe mu bitandukanye vyoteza abanyagihugu imbere. Rigengwa n'amategeko y'u Rwanda. Uwaritanguje afise ubuhungiro, niko bivugwa nanone mu biganiro vyiyaguye kuri uyu wa gatatu w'icicaro i Kigali, ari kumwe n'inzobere mu guharanira agateka ka zina muntu ka Eugene Nindorera, yanahoze ari akorera ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Asotiu Dengu Ndiyaye aserukira ICR mu Rwanda yamenyesheje ko Maison Shalom ni umufasha udasubirizwa mu gukurikirana ubuzima bw'impunzi mu Rwanda. Abo bari ku meza y'ibiganiro bashimikiye ahanini ku kugarukana ubuntu mu gihe c'intambara na cane cane mu gihe c'ubuhungiro, ahaba cane cane abaronswa imfashanyo ya Maison Shalom. Haravugwa ko kuva ivuka iyo Maison Shalom abana barenga 47,000 baramaze guca muri iyo Maison Shalom. Kuri ubu ngubu rero ibintu birahejeje kuba vyiza nk'uko bivugwa na bamwe mu begereye ubutegetsi, ariko nanone abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagaca baranka kuvyemeza bavuga ko ari ububeshi. Ivyo bikaba vyashumikiye ku makuru dukura mu begereye ubutegetsi ko umukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evariste Ndayishimiye yoba yemeye ko uyu Margarita Barangitse yotahuka agahabwa agashimwe kuko yibonekeje mu bikorwa bitandukanye. Nanone bamwe mu begereye ubutegetsi akaba ariko bavuga, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi bahinga mu vyerekeranye na politiki harimwo nanone n'abavuga rumwe n'ubutegetsi babishimangiye ko
ibi ari ububeshi bukomeye cyane wejeje gufata ahubwo ingingo ikomeye cyane kuko umukuru w'igihugu n'abandi batavuga ayo majambo kuko bamwe barazi ko Margarita Barankitse ari umwanzi w'igihugu, abandi nanone turazi ko nk'uko mwahora mubitubwira murazi ko uyu mutambukanyi ari umuntu mwiza cyane yibonekeje mu bikorwa vyiza vyagirira abanyagihugu akamaro. Murazi bamwe bize mu mashure yarihiwe n'uyu Margarita Barankitse, none ni gute takeza ibikorwa vyiwe nawe abashenga bakamusengera kuko ari umutambukanyi mwiza ubereye Uburundi, ni mama Burundi. Bamwe baravuga ko ibi vyose ari ukugira ngo nashika mu Burundi azoca aratabwa mu mvuto, ariko ntidushigikiye aya mabi ariko arakogwa mu bijanye n'ubutungane kuri iki gihe. Kuva tugitangura gutegura iyi nkuru, abamenyesha amakuru bacu bariko barabandanya mu gukora amatoza mu vyo mwodusabye. Wowe ikurikirana iyi mbonesha kure imwe rudende ya Burundi News TV igushitsako amakuru akomeye cyane abahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turiko turabandanya mu gukora amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko biravurwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Reka ndabakengurukire cane nshuti banywanyi twobanye muri ibi biganiro tuba tubashitsako misi yose. Iyi ni Burundi News TV.